Matayo igice ca 28 turahera ku murongo wa 16 gushitsa ku murongo wa 20. Jambo ry'umutwe riravuga ngo Yesu atuma abigishwa biwe mu mahanga yose. Maze babigishwa 11 bajigarira ku musozi Yesu yabarangiye, bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Yesu arabegera arababwira ati, jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi, nuko nimugende muhindura amahanga yose, abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze byose. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Amen. Nanje numvise ntoja kurera ijambo kuko nico civugo gikuru c'ishengero irembo ry'intama. Ejo twarabonye umwungere aratubwiye cerekeye umuhamagaro twahamagawe, aratwereka aratwigisha umuhamagaro icari cyo, aratwereka abahamagawe abaribo, aradusigurira byinshi, aratwereka neza uko umuntu wese afise uruhara rwo guterera mu bwami bw'Imana. Ariko turavye umuhamagaro wose w'ivugabutumwa utangurirwa no kwakira Kristo canke kwinjira muri ubwo bwami. Cyo gituma cyo tubona mwitamo muri Yohana 3:16 ati kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese. Yesu bwiwe niwe yabaye ijwi ry'Imana y'umuhamagaro, kugira ngo umuntu wese yitavye yakiriye iyo ngabire akayizera akemera ko iyo ngabire mu transforma, uyo muntu automatically aba yinjiye mu mugabane w'abantu bahamagariwe kugira ikimazi mu bwami bw'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Mbega ni kubera iki uyu munsi twebwe ikintu ca mbere dukwiye gukora duhamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza? Mbega ni kubera iki twebwe nk'ishengero irembo ry'intama dushira imbere ubutumwa bwiza gusumba ikindi kintu cyose? Birasanzwe kandi biri wazi. Erega burya ijambo ry'ubutumwa bwiza ni ijambo ririmwo inkuru nziza. Inkuru nziza ni inkuru ibigitekeye inyishu y'ibibazo byinshi abantu bibaza bakaburira inyishu. Uyu munsi mwisi kuva mu gihe isi yakorokera cyangwa umwana w'umuntu yatakariza ububasha bwiwe, harabaye ugukaba ububasha. Satani ashikira ububasha umwana w'umuntu yarahawe, hama umwana w'umuntu acacika umuja. Kuva ico gihe ivyaremwe byose bica birandura kubera ko umutware wavyo yarahejeje kwandura. Imana ihabwa icubahiro cyane. Imana ihabwa icubahiro. Ariko kuva ico gihe kubera agaciro Imana yaremanye umuntu, turabona neza Imana icija mu mugambi wo kuzana ikanguro rishasha kugira ngo isubize itoto iremwa yatanguranye, igicapo ciremwa gishasha yatanguranye kuva ku matanguriro y'isi. Tubona rero ibihe byaragiye, amaherezo harabitandukaniro ry'imyaka runaka kuva muri Maraki gushika muri Matayo, habaye agacerere byitwa ko Imana yahevye abantu kubera ivyaha byabo n'ibindi bitandukanye. Ariko Imana yari kirerabure, yari kwiratunganya isezerano ryayo rishasha kubwa abantu bayo. Iryo sezerano rero tubona Yesu akorokeye mu isi aje nk'umwana w'Imana rungitswe nka ryajwi ry'Uhoraho rihamagara abantu bose bari mu mfuruka zine z'isi kugira ngo bose bagarukire hamwe bitirirwe izina ry'Uhoraho Imana muremyi wabo. Rero uyo niwo muhamagaro, uyo Yesu bwiwe niwe muhamagaro. Hamwe woba warakiriye Yesu, wewe nushobora kwikura mu bahamagawe, menya neza ko wahamagawe kandi cyo wahamagariwe ni kugenda mu mahanga yose ukore ico Imana yaguhamagariye. Ico Imana yaduhamagariye ni cyahe? Gukura abandi bantu batarahamagara batarita mu muhamagaro, ubahishurire wongere bamenyeshe ko umuhamagaro waje kandi ko bakwiye kuwitaba. Imana ihabwa icubahiro. Tutavuze ubutumwa bwiza abantu barapfa kandi tuba duhushije icifuzo cy'umutima w'Imana. Kuko muri Ezekiel Imana yarabwiye abisirayeli bariko baridodombera mu mitima bavuga bati ibyaha byacu bituri ku mutwe kandi nta kintu turindiriye atari kubipfiramo. Ariko Uhoraho atuma Ezekiel ati genda ubwira abantu banje. Mbega mwibaza ko Uhoraho anezerezwa nuko abanyabyaha babipfiramo? Ariko babwire gutya, nibahindukire bagaheba inzira zabo mbi bakihana ivyaha byabo, jewe nduhoraho agororoka
kandi atunganye, nzobaharira ibyaha byabo byose. Bisigura ngo icyifuzo cy'Imana ishaka ko abantu bose bakira. Rero wewe utagize uruhara mu cyifuzo cy'Imana ushobora gusanga uri kurababaza umutima w'Imana, ariko sicyo twahamagariye ubwa mbere na mbere. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihabwa icyubahiro cyane gose. Tutavuze ubutumwa bwiza abantu barahona, kandi abantu bapfiriye mu byaha byabo Imana niyo kugororoka, bazobihanigwa. Ariko Ezekiel kandi atubwira ngo ninaburira umunyabyaha mubwira ko azopfira mu byaha byiwe, ntazobura kubipfiramo natihana, kandi niyabipfiramo nawe ntumuburire amaraso y'inzu yaguharurako. Ejo umuvyeyi yaravuze ikintu gikomeye naco nari bwinjiremwo cyane, nta nico narinzi. Yaravuze ijambo ati, aduhaye igicapo ca Kayini na Abeli, yaratweretse neza uruhara ufise kuri mugenzi wawe. Wewe uri responsable wa mugenzi wawe, muva mu ndimwe mutava mu ndimwe, mumenyana mutamenyana, isoko nimwe, twese twaremwe n'Imana. Burya kwakira gakiza kukuri gafise ubuzima utegerezwa guca wakira, utegerezwa guca wadopta umutima w'Imana, wategerezwa guca ugira umwitwarariko n'umutwaro w'umunyabyaha. Uyo mutima umaze kuwugira, nta mutima wawe woronka n'agahengo ko kwidibamira mu gihe uzi neza ko hanze hari abari barapfira mu byaha. Uyo mutima nawe ushobora kugira, ariko umaze gukizwa ukumva neza yuko abanyabyaha ataco bikurabako, nukuri suzuma agakiza kawe, kubera ko agakiza kategerezwa kujana n'umwitwarariko wo gukura abandi wavuye. Tugerageje kwinjira mu ijambo ry'Imana muri Matayo 28 hatwereka iki? Yesu amaze kuzuka yereka abigishwa biwe, hanyuma bamwe muri bo bagira amakenga, barakekeranya, ego nitwobagaye ukwizera kwabo ko bivanye n'igihe bari barimo. Mwemu yerani yari bwatangwe kugira ngo yuzuze anengesereze ukwizera mu mitima yabo. Ariko Yesu raba ijambo yarabazaniye. Byari gushoboka ko Yesu acagenda mu ijuru akizuka, byari gushoboka ko adasubira kubiyereka akavugana n'umwe muri bo gusa akabagira ati genda ubwire bagenzi bawe muzoce mugenda mu mahanga yose muvuga ubutumwa bwiza. Byari gushoboka ko atumuwa ari we wese, ariko kubera agaciro aha iryo jambo, kubera agaciro aha abantu bakiri mu byaha, yabonye ko ari we wenyene yo kuyizira kugira ngo agire inama ya nyuma n'abigishwa biwe. Arabiyegereza arabwira, umviriza, icambere mukwiye kumenya uyu munsi tuvugana sinkiri wa Yesu yari yambaye wa mubiri upfa. Uyu munsi tuvugana sinkihagaritswe umutima n'umusaraba ko namaze kurengana. Uyu munsi tuvugana sinkihagaritswe umutima n'abatanyemera kubera ko byose namaze kubitunganya. Uyu munsi tuvugana nta namba mishobora kunyitambika imbere. Kubera iki? Kubera ko nahawe ububasha mu isi no mu ijuru. Iyo ni declaration ya autorité Imana yarahaye abigishwa biwe. Kugira iki? Babanze bumve ko havuka kwiyemera muri bo, kuko hamaze kubasa ijambo rya assurance imbere, ibikurikira byose umuntu avyakira no kwiyemera n'ubushizi bw'Imana. Impamvu ndababwiye ivyo rero, kuva uyu munsi ni mugende mu mahanga yose. Mejeje kubabwira ko nahawe ububasha mu isi yose. Amahanga rero yo mu isi yose ndayabahaye. Sindayabahaye kugira ngo muyaganzisha amanyama n'ibitugu, ndayabahaye kugira ngo mugende mutware inkuru nziza, kubera ko ayo mahanga aracasugerejwe n'ivyaha no kutamenya. Mwebwe tumaranye igihe, umuco warabarase, murashobora kushingira intahe. Ubuzima mwarabubonye, bari barabutakaje, barabubwakiriye. Mwarabonye neza ko ahari ubugaragwa je natembesheje amazi. Mwarabonye neza ko ahari ubusa nakuye ikintu. Genda rero mushingira intahe ivyo nyene mwambonanye, hama mumaze kubashikira abo bantu muce mubigisha kwitondera ivyo nabageze. Mani habwa icubahiro. Iri jambo tugitondere neza bene data. Mwigisha abantu kwitondera ivyo nabageze. Kubera iki kwigisha? Burya natangiye mvuge kiremwa muntu gisanzwe gifise muri cyo ubushobozi bwo kwiga. Uyu munsi abantu bazimiye bariko banka ivy'Imana, ni inyigisho runaka bakiriye. Uyu munsi abantu bafise amadini, ivuga ry'amadini atandukanye mu isi uyu munsi,
n'ubwinshi bw'inyigisho zavutse mu isi. Sinitayeho iz'ibinyoma n'izitari z'ibinyoma, ariko mpagaze ku kintu cyo kwiga cyangwa kwigishwa. Kuko kwigishwa kose kuvyara ivyamwa bivanye n'imwe muri nyuma y'uko kwigishwa. Uyu munsi hari abantu bashobora kwambara amabomba bakinjira muri bisi bakiturikiriza hamwe n'abandi. Ivyizegwa vyabo vyavutse ku kwigishwa bakiriye umunsi runaka. Uyu munsi hari umuntu ashobora kubwira ati umviriza, uwo mitishamwo Yesu n'ubuzima, je no hitamwo uwo mitishamwo guheba Yesu mfe, guheba Yesu mbeho canke kubaho kwiyakana Yesu mbeho, no hitamwo gupfa kubera kubaho ata Yesu byose n'urupfu. Uyo muntu ni inyigisho yamize, kuko buryo ukwizera kose kuzana no kumva ijambo ry'Imana. Yesu rabi kintu rero strategy ya mbere abahaye, mugende mubigishe. Kwigisha rero gufise parti zibiri nkuru. Hariyo kwigisha umuntu mubwira ivyo yandika unayimusigurira. Urashobora kwigisha umuntu intambara uburyo bagwana intambara, ariko intambara iteye wa muntu azokwatira izina ry'umumetre wiwe niyakubona ukuntu witwaye muri iyo ntambara. Ushobora kwigisha umuntu ukuntu umusirikare mu masase menshi afata position, ariko nawe nyene abakurindiriye muri pratique amanota arayafata by'ukuri, ariko hageze vyabigeragezo wamwigisha ukuntu azovyihanganiramwo. Uyo muntu aca yindukira ivyo wamwigishije byose vy'amateoro acashira hasi, asigara guhanza amaso we mwigisha wiwe araba ukuntu uhagarara muri ivyo bihe. Rero Yesu ariko avuga iki? Mubigishe genda muvuga ivyo nababwiye, ariko icya kabiri genda mubeho ubuzima naberetse. Jewe ndi kumwe namwe narabakoreye, ariko mwibuke ko atari mwebwe mwantoranije, mwibuke ko atamushumba angana na shebuja, ariko naraciye bugufi. Kubera iki? Nashatse kubereka ubuzima bubereye mu nyonga z'Imana bushobora gutuma mwebwe mwitwa bakuru. Mugende mukorera abandi, mwihanganira abandi. Uyu muntu ni wamwihanganira ukamwigisha kwihangana, atabitahura azobikurabirako kandi bizoca byinjira. Uyu muntu ni wamwigisha kwitandukanya n'ivyaha. Buri muntu wese mu buzima bwa misi yose yamafise icyaha kimugora guheba. Hari uyu munsi umuntu kunywa inzoga ntibikira intambara, ariko hari abandi kunywa inzoga avuga ati amwe Imana yonkiza inzoga jewe no canja mu ijuru kuko nta kindi cyambona kingoye. Hari undi uyu munsi avuga ati jewe nokora ivyaha byose mugabo gusambana si wezi. Kubera iki? Ivyo ntibikira intambara, sivyo bimuboshe. Ariko hari undi muntu avuga ati jewe Imana yonkiza ubusambanyi, nta kindi cyaha na kimwe je cyonsinda. Bane dufashe cyane gose. Mugende mubigishe, mugende mubigishe kwitondera ivyo nabageze. Nibamara kubifata nka nkama, muce mubabatiza rero muri aya mazina atatu yuzuza Imana mu bwuzure. Mubigishe kwitondera ivyo nabageze, hanyuma muce mubabatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Acababwira ati ndi kumwe namwe gushika ku iherezo, ndi kumwe namwe gushika ku iherezo. Kubera iki Yesu yababwiye iryo jambo? Igikorwa c'Imana cyose kiraremeye, kirarengeye umuntu kandi kirateye ubwoba. Buri gikorwa cyose gifise intambamyi zacu, kandi intambamyi yo mu gikorwa c'Imana wewe wenyene hari intambamyi ishobora guhaguruka ukazigwana ukazinesha, ariko hariyo n'izindi ntambamyi isaba intervention y'Imana. Nico gituma Yesu ubwiwe yavuze ati ndi kumwe namwe, ivyo nzi ko mushoboye ntaco nzobikora ko ububasha buri muri mwebwe muzovyikorera, ariko ivyo nzobona ko bibarengeye jewe ubwanje nzokwetervena. Muribuka bigishwa 70 Yesu yatuma kwigisha, bagarutse bagyoye bavuga ati mwigisha ni mwe mu mbi nazo nyene zatwumviye mu izina ryawe. Ariko Yesu arababwira tumviriza, mviriza neza, nabonye Satani akoroka nk'umuravyo. Bene data, abaza amateka y'umuravyo, jewe namba nihenze umengo batwigishije ngo umuravyo ufise umuvuduko w'ibirometero ibihumbi, nini besha muraza kunkosora, ibihumbi 3 ku isegonda. Ni muri ivyo nyene 3000 km par seconde. Urumva umuvuduko umuravyo bufise. None urumva iyo muvuduko Satani yajemwo kubera kuburizamo igikorwa c'ivugabutumwa.
wowe utabitahura ijuru n'ukuzimu barazi neza yuko ivugabutumwa ari igikorwa kidasubirizwa gikenewe cyane mu munyonga z'Imana. Satani abona ko ubwami bwiwe bwatewe kandi bubangamiwe, ariko ngo ako kanyaza nk'umuravyo kugira ngo aburizemwo ico gikorwa, kandi abigishwa ba Yesu ntibari guhangara Satani. Ariko raba ijambo Yesu yaciye ababwira ati ariko muhumure, muhumure, ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na scorpion no kunesha ubugunge bwose bwa wa mubi. Bisigura iki? Ego mwagiye mu gikorwa canje, ndazi ko igikorwa canje burya icifuzo cyose c'Imana cyama gifise umwansi wacu ni Satani. Igihe cyose uzohagarara mu gikorwa c'Imana uzumenye neza yuko utambana na mukeba, kandi nukwiye guhunyiza, nta blague muri kino gikorwa, ukwiye guhagarara amagabo kubera ko waramaze kwiyangaje kuri umusirikare. Nta musirikare depose inkoho ushobora kwishira hasi wibaza ngo nagahengo gacuraswa. Imana idufashe cyane gose, kubera ko byari bibarengeye aciye intervena. Amaze ko intervena acavuga sawa, iyi nayibonye ya mbere cenda bahubasha rero, aca bahudahangagwa kubera ko igikorwa yarabatumye gikeneye protection, gikeneye protection. Ariko hari izindi ntambamyi zacu ziri ku rwego rw'iwacu dukwiye gupfako kugira ngo dushobore gukora mu bwuzure ubugombe bw'Imana. None mbega uyu munsi intambamyi zituma tudakora icyo twahamagariwe gukora nizihe? Ku ruhande rwawe niyihe? Ku ruhande rw'iwanje niyihe? Kuko twari sanse kubikora ariko nituriko turabikora. Ego turiko turabikora muga si kuri wa muvuduko. Mbega turiko duferinga he? Tunanirirwa he? Injira mu mutima wawe wisuzuma. Ariko uyu munsi nagomba ndaguhe impamvu zitatu nyamukuru jewe nabonye nk'intambamyi ikunda kwisubiriza muri benshi: kutavuga canke kudindiza ivugabutumwa, gushingira intaye Yesu. Intambamyi zitatu zidindiza gushingira intaye Yesu. Iya mbere namuri kurandika wandike. Intambamyi ya mbere ni imyitwarariko ya buno buzima. Imyitwarariko ya buno buzima. Imyitwarariko ya buno buzima. Muri Yohana 12:24 kumanuka aratwereka Yesu ariko abwira abigishwa biwe n'abandi bose bari bamukungeye, arababwira ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke hama nkurikire, kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe uyo muntu izoba ari intango yo kubutakaza, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azobuzigama kubw'ibihe byose. Iri jambo ritwigisha iki? Ego turiko twiruka kugira ngo dutabare ubuzima, ico twita ubuzima bwacu, ariko kandi Yesu aduhamagariye guheba ibyo twita ubuzima kugira ngo amaherezo bize vyitwe ko twabukijije. Mbega iri jambo risigura iki? Ibi turiko turambararako bikatubuza gukora ibyo twategerezwa gukora. Ibi bintu biriko biduhuma amaso, subuzima nyabwo. Subuzima nyabwo, kubera ko mwibuke neza umuntu wese atarahingurwa, ataracungurwa, umuntu wese atariko agendera mu bugombe bw'Imana, uyu muntu ariko atakaza inzira y'ubuzima. Uyu muntu ariko atakaza inzira y'ubuzima kubera ko ubuzima bwo muri ino si bwarononekaye. Nico gituma dufise isezerano ry'ubugingo budashira buzodukura muri uyu mubiri ubora bukatwambika uwundi mubiri udapfa utabora. Rero mu gihe twihambiriye cyane muri ubu buzima, ni Satani abaduhumya amaso kugira ngo atubuze gucakira ubugingo buhoraho. Ubuzima rero nitutabwanka kugira ngo nitwemerane nabwo ko budufatira, tubanze twimatanye n'ubugombe bw'Imana mu gukiza n'abandi kugira bave muri ivyo byabo,
dushobora gusanga twarahushije intumbero kubwo butamenya. Umuntu niyanka kubwanje uyo muntu azoba yikunze do please. Umuntu azotanga ikiguzi cy'ubuzima bwiwe kubwanje uyu muntu azoba yibikiye kubaho ubuzima bwose. Kubera iki? Kubera ko niyo principe burya ubuzima bwa mbere nta gaciro bugifise, ariko ubuzima bufise agaciro n'ubuzima Yesu yazukana akabusezeranira biwe. Nibwo jewe na wewe dukwiye kwita ubuzima. Mani habwa icubahiro. Hari abandi bantu babwiye Imana yuko bazoyikorera bahejeje ibyabo, kandi mwicaranye uyo muntu akagusigurira mu bwenge bwa kimuntu urashobora kumutahura. Urashobora kumutahura. Afise ibimuraje ishinga, afise n'ibindi bimubangamiye mu muryango, afise kandi urumva ivy'Imana ntucisho kuyora ubwo nyene. Oya, hari urugendo ubanza gutambuka kugira Imana ibanze ihingura ukwizera kwiwawe n'urukundo rwawe ku Mana. Uyu muntu agacabona aremerewe kugira amahitamo yo guheba bigi abona ko yariko arakiza kugira ngo akurikire ivyo abona ubwenge bwiwe butakapta neza. Ariko inzira y'agakiza ni inzira isaba ukwizera gusa no gukurikira. Turabona Yesu asanze abigishwa be ku kiyaga. Abasanze ku kiyaga arigisha gato acababwira ngo nimwegeze mu idamba hama mutere urusenga murobe. Abigishwa ba Yesu barabahinga mu buzima bwo ku kiyaga. Bari bayemazemo imyaka, hama baramubwira ati nukuri mwigisha uri metre muri byose mugabe ivyo biragusheshe. Twebwe twakesheje ijoro ryose, imbeho, imvura, imipfunda, uburuhe n'ibindi byose. Urumva twatanze ikiguzi gishoboka mu bwami mu buzima bwa misi yose kugira turonke ico twarondera, ariko amaherezo twakibuze. Bisigura iki? Ivyo dushobora kwihambirirako bikatuma dutakaza ivy'ibihe byose, dushobora kubura byose. Ikiri jambo risigura wakurikiye ubuzima uheba ubuzima nyabwo. Ubu buzima urashobora kubura kubera ko Imana ituguruye ntawe ushobora kucugurura, Imana yugaye ntawe ushobora kucugura, kandi Imana yuguruye ntawe ushobora kucugara. Imana uyihambiriye ko hamba ikavuga ngo baho, naho ubuzima bwo kwereka ko udakwiye kubaho utegerezwa kubaho. Cya kabiri, kutagira intahe. Kutagira intahe ibi ndavyita je imwe mu y'igifarisayo. Umuntu wese amaze gukizwa ni imbuto ibibibwe mwivu. Ni imbuto ibibibwe mwivu, kandi imbuto yose ikorokeye mwivu. Abantu bose yaba wayirimye iyo mbuto yaba n'utayirimye bose bayihanga amaso bayirindiriye ko ivyamwa. Kuko imirima yose ducako tukayiraba ntibari yacu, siyo tuba twararimye. Kandi imirima yapfuye n'umurundi arashobora kurengana akavuga ati uyu muntu yarahombye. Kubera iki? Yabihaye amaso aravyihweza. Rero umuntu wese amaze kwakira agakiza, uyo muntu amaso yose aramuhanga. Chambu cha Tupac, all eyes on me. Umukristo wese isi ako kanyi kimenya ko wewe uri muri babandi bitwa abakristo. Kandi ico ngyohera jewe agakiza kararyoshe kweli. Burya sitwe twiha amapete. Eka isi ubwayo ipinga ivyo ipinga, nihindukira ikatwita amapete ikatutazira amazina. Iri zina ry'ubukristo si Yesu yari yagiye atazira abigishwa biwe. Eka namba si n'izina ryavuye mu ijuru. Abakristo n'abapagani baryisa bigishwa bivanye n'imico bababonana, bayisanisha n'imico y'umwigisha wabo Yesu Kristo. Baca barabona neza ataba abantu ni wa mugabo photocopy. Nta mazina yabo yose twomenya kuko ni benshi, ni full. Reka tubitirire umwigisha wabo abana ba Kristo. N'izina ryavuye ntabwo ryavuye mu isinagogi, ntabwo ryavuye mu masengesho, ntabwo ryazananye ryakanguro rya Panekote n'abapagani bari. Rero na wewe
uyu munsi abapagani bararindiriye intahe yawe kugira ngo baronke izina bakwita, kandi amaherezo iryo zina ryawe rega niryo rizobahindura. Uyu munsi abantu benshi, Pasteur Jean Paul nawe akunda kukivuga, abantu benshi batinya kuvuga ushingira intahe Yesu, batinya kuvuga ubutumwa bwiza kuko nabo ubwabo ntibaracika ubwo butumwa bwiza. Kwigisha abantu ivyo nabageze ama muyigishe no kubitondera, bisigura ngo nyereka ubuzima bwawe ubayeho, amajambo ndashobora kuyibagira, we nyereka demarche hama ndayigire, nyereka ukuntu utamba nanje ntambe. Tangiye kumbwira ngo muri Yohana 3:16 atangura kuvuga ngo ngurumva Yesu ngo hagiye arafise urukundo rwinshi ngo rwaseseka no mu intestin, rwaragenda mu mugongo akagwiyaga. Jewe nyereka ubuzima bw'ugo rukundo. Uyo Yesu waramwakiriye, ego none urukundo rega ni camwa cya rukundo, waramize rukundo, nyereka urukundo, nyereka urukundo. Cya gatatu kandi gikomeye cyane rwose, kwirengagiza. Uyu munsi turakizwa mugabo tugumana amalimite muri twebwe, ariko tukibagira ko ijambo ryaturungitse mu mahanga yose, tugende mu mahanga yose. Uyu munsi urakizwa ugaca wumva umengo wewe ni wowe n'intebe yawe mwishengero, nta handi nta kindi, no gukorera Imana umengo nta birefu ukeneye, ugaca uvyita ngo n'ubusirimu. Ego baba, busirimu. Mwongere wacu akunda kuvuga ikintu ati umusirimu. Umusirimu n'umuntu azi ibibereye mu gihe gikwiriye. Nusubire kuvyita igisirimu ivyonye, waravangiwe. None inyungu yo gukura ku mwana mu muryango niki? Sigusahiriza no mu bikorwa by'umuryango. Wowe urakijijwe, uriko uratunganywa, ariko uruhara rwawe ruracari zero, nukwirengagiza. Si kubera ko utakijijwe, uri kurirengagiza, kandi amaherezo ko kwirengagiza gushobora kugusubiza aho wavuye. Kubera ko burya nta muntu w'umunebwe abaho. Oya, umuntu aba umunebwe mu kintu runaka, ariko hari ikindi afise mu mwete. Udafise umwete wo gukora afise umwete wo gusinzira. Udafise umwete wo gukunda afise umwete wo kwanka. Udafise umwete wo gukiza afise umwete wo kwica. Mani dufashe cyane gose. Mani dufashe cyane. Ivyo nivyo bintu bitatu bifrena evangelisation. Kumva neza yuko ivya evangelisation ni vy'abarongozi, evangelisation ni vy'abapasitori, evangelisation ni vy'abanaka, ariko twese twakijijwe, twahamagariwe kugira uruhara rw'abakira bava mu vyaha bakaza mu bwami bw'Imana. Kandi ico nico kintu nyamukuru ishengero irembo ry'inama rigenderako. Nico ndakwifurije, naje bwanje nico niyifurije. Nuhaguruke, tangura twari ntahe yawe hanze. Ereka abantu ko hari itandukaniro ryawe nawo wakera. Ereka abantu ko hari imbuto nshasha wamize, kandi rikisesa ivyamwa hanze, kandi ivyamwa vyiza. Kuko burya cambu ca Yohana Umubatizi, incabiti yerekejwe ku gitsina c'ibiti. Igiti cyose kitami vyiza kiracibwa kigatabwa mu muriro udashira, ariko sico cifuzo canje kuri wewe. Icifuzo canje kuri wewe nuko tugenda mu mahanga yose, kandi atabwoba, twitwaza agakiza twakiriye n'intahe nziza. Hanyuma umwami w'abami yaduhaye ico gikorwa, ari kumwe natwe gushika kwiherezo, ntazodutererana. Kandi presence y'Imana ishura ibintu bibiri: umugisha n'urubanza. Utari kurakora icyatumye Imana igusanga kugira ngo gikore, urubanza rukuriko. Ariko ugikoze kubera ko nyene umugisha muri kumwe, ku munsi ugenda urakira umugisha w'Uhoraho. Umwami Imana guha umugisha. Reka tuhaguruke ku maguru yacu, je twakira Pasteur Florence ashike hano imbere adusabira umugisha. Umwami Imana baha umugisha. Reka tuvyaguruke nkuko baduhamagariye kuvyaguruka. Twakira ijambo ry'Imana, tuko duhamagarirwa gukuraho intambamyi zituma tudashitsa icyagezwe gikuru twahawe n'umwami wacu Yesu Kristo. Nukuri ibi bihe nibihe vyiza cyane turimo, turiko tuributswa
kanatsinda no mwiyerekwa ry'irembo ry'inama birimo. Twahamagawe kugira ngo natwe nitwicare, ariko twahamagawe kugira ngo natwe dukore mu bwami. Numva atavyinshi ngiye kungerako. Ndazi neza ko ijambo ry'Imana ryavuzwe kandi wumvise ryawe. Reka ro twese hamwe, si vya Pasteur naka, si vya naka, ariko ni cyagezo gikuru cy'umwami wacu yaradutumye. Tugende duhindura amahanga yose, tugende duhereye aho tubaye. Rero mu mwanya tutariko turakora icyo umwami wacu yaduhamagariye, haba harimo ukwikunda. Kandi yavuze intambamyi dukwiye gukuraho kugira ngo turushirizeho gukora icyo Imana yaduhamagariye. Fata akanya usengera ubuzima bwawe. Kumbure hari intambamyi utarashobora kunesha. Kumbure hariho impamvu imwe cyangwa iyindi ikubloka gushika mu Imana iriko iraguhamagarira gukora. Nakanya kawe ko kwihana, nakanya kawe ko gusaba imbaraga, nakanya kawe ko guhamagara Imana, kuko igihe cyose ubayeho utari kurashitsa icyo Imana yaguhamagariye ntushobora kwemeranya n'umutima w'Imana. Reka dufata akanya keza aho umuntu wese agiye gusenga, usengera ubuzima bwawe. Hama nanje ndaza kugusengera, saba izindi imbaraga nshasha. Umva nakanya ko guhamagara Imana. Wewe wumva witeguriye gushitsa icyo cyagezo cy'umwami wacu, nakanya keza. Mwami Imana data wa twese uri mu ijuru, umugoroba nk'uyu mwami turi hano tuguhamagara, turi hano tugusenga Mana igira neza, kugira ngo data wera wo mu ijuru uno mugoroba mwami mureko araguhamagara. Mwami wabaye muri satisfaction, akumva mwami anezereje no kuba yarikirijwe, ariko umunsi akaba yaribagiye mwami icyo wamuhamagariye. Ndasenga mwami ngo ubabarire ubuzima bw'umuntu ariko aragusaba imbabazi. Ndasenga mwami ngo imbabazi zawe uzisuke zigwiriye ku buzima bw'umuntu wese. Mwami Yesu, hejuru y'ivyo mwami udusukemo imbaraga mwami zo kugukorera. Turasenga mwami Yesu Kristo ngo udusukemo imbaraga ahabaye kudibama. Turasenga mwami Mana zima usuke mu muriro wawe mwami, uko Paulo yavuze ngo atavuze ubutumwa bwiza yobona ibara. Mwami ndasenga ngo umuntu wese yumve mwami ko kuvuga ubutumwa mwami Yesu Kristo bigize ishingiro z'ubuzima bwe.
bwiwe. Ndakwingize mana y'imbaraga, ndakwingize mana ihambaye. Reka mwami ukangurire umuntu wese, reka mwami abadibamye mwami bakangurire, reka mwami abibagiye umuhamagaro bakangurire. Uzoba ukoze mana y'imbaraga. Umugoroba nk'uyu ndakwimitse kugira ngo mwemu wawe mwami aherekeze ijambo. Wumvise iri jambo mwami, ntupermete waguma ari kwa kundi, ariko umuhindure kandi umugire mwami Imana nzima ushitse bivanye n'umugombe mwami wawe, kandi umushitse mwami bivanye naho umuhamagara mwami kora. Uzoba ukoze mwami. Ndasenga mwami Yesu, uturinde kuba basinda bibazwa, uturinde mwami kuba barutuva ngo twarashitse nitukanezererwe n'agakiza hanze hari bariko barapfa. Mwizina ryawe gera Yesu. Urakoze mana y'imbaraga, urakoze gutera intego ubwoko bwawe, urakoze kubugirira neza, urakoze mwami Imana nzima kubazamura. Icyubahiro cyose kigaruka iwawe kuko uri Imana y'ubwiza n'imbaraga. Mwizina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen.